Louange et action de grâce soient rendues au Seigneur. amashimwe no guhimbazwa bibe iby'umwami umuntu afise ubwo bushizi bw'amanga mu mutima wiwe haraheze akanya mu kanya naravuze nabwiye umuhungu akiri muto yakunda kunegura ndavuga ntumviriza ndazi yuko nzogira umugabane mu izamurwa aranyishura atego Mwene Data Branham yavuze ati ndibaza yuko nzogira umugabane mu izamurwa none wewe urinde kugira uvuge uti jewe ndabizi yuko nzoba ndimwo nk'uko yakunda kunegura cyane yaragerageje uburyo bumwe gusobanura nabi ibintu hanyuma ndashobora kumubwira nti namubwiye umwinyemezo wa mbere w'itariki ya mbere mu kwezi kwa mbere mu 1981 ivyo bizongumamwo gushika umunsi wa nyuma wo mu buzima bwanje ivyo bizongumamwo gushika ku isaha aho tuzobera hamwe uguhindurwa no kuzamurwa Bibiliya yuguruye imbere yanje n'imbere y'Imana nyene ubuzima izocira urubanza umunsi umwe abazima n'abazoba bapfuye imbere yayo aho bose bazotegerezwa guseruka nzoshobora kuvuga nti ndashobora kuvuga nti nabonye umukuku w'abambaye impuzu zera banesheje kandi najanywe nabo twese twari imiyabaga ntushobora kuvuga ido n'ido nk'uko maze kubikora kenshi umuntu iruhande yanje ntiyari ari kure nk'uko ikiganza canje kimeze ubu nashoboye kubona no kure kumbure udashobora kubona uri hano ku isi kandi bose bari bakiri bato bari bafise mu maso hahindutse bose bari bambaye impuzu zera ariko bose bari bafise amabara y'imishatsi yabo niyo yatandukanya aho bava muri byose muri ivyo byose igituma yuko intégré dans cette foule najangwe muri abo bantu ndavuga ukuri au premier rang nari ku rugero rwa mbere atari kubera ndiko mvugira hano ijambo ntwaye ubutumwa bw'Imana ariko nukuri kwintakuka kandi kwera Imana niyo kwizigira nk'umuntu rimwe turabizigirwa wundi ntitubabizigirwa irindi tukaba twemera canke duhakana ariko ku Mana icyo kintu ni Imana yagifashe ko ingingo imbere yuko isi ibaho aravuga ati umugambi wanje uzosohora ibyo ntegetse bizosohoza ukorere niko dushobora kunezerwa bikaba mu bugingo bwacu mugenzi wanje mukundwa ibi rero bidufashe nk'intangamara kuri ino mpera y'iyinga dukomezwe ntitwumve gusa ijambo ry'Imana ariko duharure yuko Imana irisohoza rikaba irifadika dushobore gutwara iwacu imigisha dusubirane inyuma imigisha yasezeranywe nico gituma dukorana nagomba gusoma imbere y'amasengesho izaburi 130 Zaburi 130 umurongo wa mbere. Verset de Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives. Oraho ndagutakambiye ndibwina. Verset 3.
bwirukiro niwumve ijwi ryanje amatwi yawe uyabangire kumva ijwi ryo kwinginga kwanje uhoraho wokwama wibuka ibigabitanyo bwirukiro ninde yohava akazohagarara adatsinzwe ariko guharirwa kubonerwa kuri wewe kugira ngo wubahwe ndizera uhoraho umutima wanje mwiteze kandi ijambo ryiwe niryo rizigiye umutima wanje uriteze umwami Imana urusha uko abateramyi basura ko buca eka urusha uko abateramyi basura ko buca yemwe bisirayeli nimwizigire uhoraho kuko imbabazi zibonerwa kuhoraho kandi kuri we niho habonerwa gucungurwa kwinshi kandi niwe azocungura abisirayeli akabakura ko ibyo bagabitanije byose turahaguruka dusenge. turasengera hamwe data wo mu ijuru turagushimiye n'umutima wose kubw'amahirwe ahambaye ayo dufise yo gushobora kuza imbere y'intebe yawe y'ubuntu turagushimiye mwami mwizigirwa kuba twinjiye aheraho mu ijuru n'amaraso ye kuba warinjiye aheraho mu ijuru n'amaraso yawe yera kandi amaraso yawe akaba ari yatuvugira mwami ufate wishire ko rino koraniro ryose uritware ube ku ruhande rwacu utwihishurire kubw'ijambo ryawe na mpwemu wawe ukure ibindi byiyumviro byose ibintu byose bitugora bikatubuza bikaduhagarika byoba igitsitaza imbere yawe ukureho ibintu byose byagomba kudufasha mwami utugendere wewe uhaguruke uri hejuru ushobore guhura natwe mu buryo bushasha kandi bw'ubwiza uduhe utugirire ubuntu bwo gushyira ku ruhande ibya buri munsi mbere n'imyitwarariko yose maze dushobore kwinjira mu nyonga hawe mwami mukundwa ubuntu bwawe busesekare mu mutima wose amashimwe asesekare mu mutima wose kubw'ubwiza n'ibyubahiro by'izina ryawe turagushimiye kubw'ijambo ryawe kubw'amaraso yawe kubwa mpwemu wawe mucunguzi mukundwa umfate udufate twese ugire inzira yawe mu buzima bwacu hagati yacu mwami mukundwa turakurindiriye muri runo runganwe uraje vuba mukwe w'ubugingo bwacu amen tugirire ubuntu wambike ubwiza umugeni wawe umwihishurire umuzeze amabanga yawe kuno mugoroba turagusavye ukuba hano kwawe kudasanzwe kugaragare uduhe ukwizera n'ukwizigira wewe muri wewe no mu ijambo ryawe amen mwami mukundwa uhezagire bene data bose na bashiki bacu bose baje nabo bose badashobora kuba hano uko igituma cyose kiri mwami mukundwa uduhe kandi ukugendererwa n'ubuntu bw'Imana butogereranywa n'amakanguro yose yabaye inyuma yacu mwami kugendererwa n'ubuntu bw'Imana nk'uko byabaye mu ishengero rya mbere mu gihe cy'intumwa utugarukane ubwa mbere mu rukundo rwa mbere mwami turagushimiye ku bw'ivyo
tu restaureras uzoguma uri byose, uzosoza igituma cawe mu buryo bw'ubwiza, mu buryo bw'ubwiza. Wewe mwagazi w'Imana wemeye gukeregwa ukavira amaraso ku bwacu, ibyubahiro n'ubwiza n'ibibi byawe, wewe wenyine ntiwubereye gufata igitabo ukugurura ibimatanijwe. Uri intambwe yo mu muryango wa Yuda. Haleluya, waranesheje. Turagushimiye ku bw'ibyo. Intsinzi yawe niyo ntsinzi yacu, mwami mwizigirwa. Turakeneye cyane, turagukeneye rwose. ube kumwe natwe, uduhezagire mu butunzi bw'ubuntu bwawe, mu izina rya Yesu, amen. Si l'on peut prendre l'occasion iyo comme celle umuntu yofata amahirwe nk'ayo yose uno munsi de voir notre cher frère yo aîné, kubona mwene data mukuru wa le parcours spirituel umuntu des 40 ou 50 agaca dernières mu rugendo années, rw'imhemu imyaka 40 cyangwa 50 iri nyuma, on peut voir umuntu arashobora kubona que le temps yuko igihe a avancé. cyaritereye imbere Sans aucun doute, il atagukekeranya. y a eu Harabayeho tout le temps ibihe byose abagabo b'Imana bahezagiwe, des réunions bénies. ibikorane byahawe umugisha, amakanginguro. Dieu, Imana yakoze ibintu byinshi dans le passé. muri kahise, Mais nous vivons ariko sans tubayeho aucun doute tudakekeranya à la fin des temps, ku mpera y'ibihe, dans un âge prophétique, mu runganwe ku buhanuzi, dans une époque mu gihe où la prophétie aho ubuhanuzi bwa Bibiliya s'accomplit, busohoza. dans une Amen. époque Tubayeho mu gihe où la parole aho ijambo ry'uvugishwa être placée sur le ritegerezwa gushigwa ku giterekwa kw'amatara pour séparer tous les esprits. kugira ngo hatandukanywe impwemu zose, kuko dutegerezwa À kubyatura travers chaque réveil, beaucoup de choses neza mu makanguro yose. Ibintu byose byarinyegetejemwo, biragumamwo kandi bitari à la pensée mu divine cyumviro c'Imana originelle. c'inkomuko. Et en ces jours, Muri no misi Dieu veut Imana nettoyer iragomba à fond son air, koza gukubura imbuga, ikuremwo umwambiro wa nyuma, la dernière pâte acidifiée de toutes les traditions humaines. umutsima wa nyuma wagiwemo umwambiro w'umuntu, kugira ngo tubone umutsima w'ukuri, ntibibe gusa L'euphorie, l'allégresse, umunezero canke ibinezaneza, ariko ijambo ry'Imana rifate ikibanza ca mbere, umwami ahabwe icubahiro mu ishengero ryiwe. Hier encore, vers minuit, une sœur Ejo kandi mu gicugu mushiki wacu yaratelefonye abaza nimba tutagomba gushira imbere cane mwene data Branham. il en a pas cela en a parfois l'air. Ivyo umenga niko bimeze, ariko ndibaza yuko n'umutima w'ukuri umwami wacu niwe duha ikibanza abereye mu kuvuga ikibanza ca mbere. Niwe wa mbere kandi niwe wa nyuma. Ariko turatura ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Yari afise mu kiganza cy'iburyo inyenyeri indwi. Izo nyenyeri indwi bari abamarayika b'amashengero indwi. Amen. Niko byanditswe mu byanditswe Yohana mu gice ca mbere mu mirongo ya nyuma 2. Rero ibyo bintu byose ntitubibyinjiramo, ariko nubwo tutinjira mu idonido y'ibyo bintu byose, reka basi tubivuge. Ku bantu bashobora kuba botahura nabi bakibaza ngo none itandukaniro ririhe ko turirimba mu gitabo kimwe, tusoma mu gitabo kimwe, turirimba indirimbo zimwe, byose umenga nico kimwe. Bakundwa, ivyo uwomenga niko bimeze mu buryo bw'inyuma, ariko mu buryo bw'imbere turashobora kubona itandukaniro.
Nous savons turazi ce que Dieu ico Imana yakoze, et cela nous humilie ivyo sous la biducisha main bugufi puissante munsi y'ikiganza c'ububasha c'Imana. Turazi que surtout depuis le ko début du na cane siècle, cane ku ntango y'ikinjana amakanguro imigwi y'imhemu yarabonye igihe yarinjiye, ariko nk'uko twabivuze tous pris suffisamment des bose anciennes bagumye muri za nyigisho za kera n'imigenzo ya kera kugira ngo basubire bashike kuri babeli. finir. Barangije bararangiza. Mais maintenant, ariko none le ubu Seigneur appelle son peuple. umwami ahamagara ubwoko bwiwe ngo busohoke. Vous, mon peuple, Mwebwe bantu banje, sortez du milieu. nimusohoke muve hagati yiwe, Séparez-vous. nimwitandukanye, ntimukore ku kintu na kimwe gihumanye. Et vous serez Muzoba mes fils abahungu et mes banje filles. n'abakobwa banje, Et alors je serai aho rero votre nzoba père. so wanyu. C'est la promesse directe. Ni Bien qu'elle isezerano soit déjà une fois ritumbereye dans 2 nubwo Corinthiens, riri et mu Bikorinto ba kabiri, hanyuma rikaba kandi riri elle mu Byahishuwe Yohana. néanmoins à cette ubwo rero riraba kino gihe mu buryo budasanzwe. dans 2 Corinthiens au Mu Bikorinto ba chapitre mbere 6, igice ca gatandatu, mu Bikorinto ba kabiri igice ca gatandatu, turashobora gusoma guhera ku murongo wa c'est 17. pourquoi sortez du milieu d'eux. Nico gituma nimusohoke muve hagati yabo, niko umwami ategetse, ntimukore ku kintu na kimwe gihumanye, Recevrez. kandi nanje nzobakira, nzobabera so, namwe muzombera abahungu n'abakobwa, Le Tout-Puissant. niko umwami nyene ububasha bwose agize. Apocalypse 18, verset 4. Yego mu Byahishuwe Yohana 18:4 ni akamo ko gusohoka, nk'uko Peut-être que nous pouvons aussi kumbure lire naho dans reka Apocalypse tubisome 18. mu Byahishuwe Yohana 18 umurongo wa 4. Alors, j'ai entendu une Numva ijwi voix. rindi rivuye mu ijuru rivuga riti, Sortez du milieu bantu banje où mon nimuve peuple, iwe, afin que vous n'ayez kugira ngo point de mwoye part à gufatanya ses péchés, n'ibyaha byiwe, et que vous ne soyez point mwoye guhabwa ku byago de byiwe. ses plaies. Verset 5, car Murongo wa leurs péchés se gatanu, sont kuko ibyaha byiwe byarundanijwe bigashika ku ijuru, kandi Imana yibutse ukugabitanya kwiwe. Nous ne voulons pas non Ntidushaka plus kandi nous étendre kuramvura sur ce kuri sujet kino cigwa hano. ici. Il est question de la Ni grande ville, ikibazo c'igisagara kinini cane c'i Babuloni, de l'endroit hahantu d'où la domination est exercée ukuganza sur le roi de la kubera ku bami bose bo ku isi. Umuntu we yovuga ati, oh, twebwe ntiturimwo muri ico gisagara kinini, communauté religieuse muri uwo mondiale. mugwi munini Nous w'isi avons yose. compris Mbega ntitwatahuye tous les yuko chemins inzira zose qui ramènent, ngo niyo zigenda zisha, même si c'est pas le nubwo Conseil mondial, ari mu nama mpuzamakungu y'amashengero. Nico gituma umugani uvuga ibintu byinshi ngo inzira zose zija i Roma. et c'est bien réel. Rero ni iby'ukuri, ariko ndafise ikindi kintu ngomba kwishura kuri uwo mugani. Hariho inzira imwe gusa yo gusohokayo, Et c'est ce chemin que kandi iyo nzira niyo dutegereza gutora. Umuntu atabona iyo nzira aguma indani. et nous voyons Turabona yuko ibintu byose bimeze nk'uko bija ku ibagiro, umuntu atazi iby'ukuri ico ari co. Reka turabona munsi dans le premier chapitre mu gice ca mbere c'intumwa mu Bakolosayi, quelques-unes des pensées que ivyiyumviro bimwe ibyo intumwa yavuze yanditse hano, puisse-t-elle nous bishobore kudukomeza mu kwizera, afin que nous n'entendions kugira ngo pas seulement ntitwumve la parole de gusa Dieu, ijambo ry'Imana comme nk'uko nous écoutons twokumva les informations, mais amakuru, qu'elles nous touchent ariko le cœur. ridukore ku mutima, rishobore kandi gukora muri twebwe igituma Imana Envoyé. yarirungitse.
bwa mbere guhera ku murongo wa gatatu. Paulo arandika mu Kolosayi ba mbere, mu Kolosayi igice ca mbere gatatu. Dushima Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, twama tubasengera ubudasiba, kuko twumvise ukwizera Kristo Yesu kwanyu n'urukundo mufitiye abera bose. Une telle action de grâce jaillira de nos cœurs lorsqu'il sera manifeste. Ubwo ubuntu buzodudubiza mu mitima yacu ko bigaragara ko tudakorera Imana n'iminwa yacu gusa, ariko n'umutima wacu wose. Mu bushize twaravuze gato, ndibaza n'izirike ijambo ry'umuhanuzi Maraki ahanditswe ngo umunsi nzobisohoza muzobona itandukaniro hagati y'umuntu ankorera n'umuntu atankorera, n'utankorera. Uno munsi ntitubona itandukaniro. Babiri baririmba mu ndirimbo imwe, mbere bose bafise umwanya begurira umwami. Bakundwa, ikibazo kiriho by'ukuri kuri twebwe twese ni igikurikira: mbega tubereyeho nde mu by'ukuri? Ninde ninde ubuzima bwacu tubwegurira? Ibyo dufise byose, impano zose Imana yaduhaye, mbega tuzegurira nde? Uko rero urukundo urwaducunguye dutegezwa gucika uruhambaye kandi rw'ibwina muri twebwe kubw'umwami wacu. Kandi haravuzwe hano muri Kolosayi ba mbere gatanu, kubwo byizigirwa mwabikiwe mu ijuru, ibyo mwumvise kera mu ijambo ry'ukuri k'ubutumwa bwiza. Murongo wa gatandatu, bwabashitse ko nk'uko buri mu isi yose bwama imbuto bugwira, kandi no muri mwebwe bugenza butyo uhereye wa munsi mwumviye mukamenya ubuntu bw'Imana by'ukuri. Aho kandi hari abantu babiri. Bamwe bararirimba ubuntu, bakavuga ubutumwa ku buntu, barasoma ubuntu, baravuga ubuntu. Abandi bagize umwimenyerezo w'ubuntu bw'Imana. Kandi twashitse aha mu gihe aho amajambo yo muri Bibiliya agomba guhinduka igifatika c'Imana mu buzima bwacu bwo kwizera, mu buzima bwacu bw'abizera. Nitugenzuye amakoraniro yose uno munsi yose yagize imyimenyerezo y'ubuntu, yose arabwizera agakorera Imana, ariko nubwo biri uko tukagenda mu merekezo atandukanye. Mose umunsi umwe yabwiye iki umwami ngo, nimba nagiriwe ubuntu mu nyonga hawe, numenyeshe inzira zawe n'imigambi yawe. Bakundwa, umuntu yagiriwe ubuntu imbere y'Imana, uwo uwo Imana imwereka inzira zayo, inzira yiwe ntizoba inzira ziwe, zizoba inzira z'Imana bihuye n'ijambo ry'Imana. Uko niko bigaragara niba by'ukuri twagira ubuntu imbere y'Imana nzima. Aho niho wumva ikintu muri Kolosayi ba mbere icongerwa ko ngo mu by'ukuri bamenye ubuntu bw'Imana by'ukuri. Ubuntu bw'Imana birakwiye ko umuntu abumenya, agomba kubugiramo umwimenyerezo, akamenya
mbega ku ntumbero iyahe umuntu yagize ubwo buntu bw'Imana. Niyo ntumbero y'ubutumwa bw'ijambo ry'Imana, dushobore kugira ubuzima by'ukuri bw'ibintu ibyo twumva. Amen. Twabisomye hano Kolosayi wa mbere gatandatu. Bwabashitse ko nk'uko mwamenye ukuri. Ninde ubumenya? Ni wowe wenyine by'ukuri yabugizemo ubuzima, yabugizemo ubuzima. Naho niho ni ubumenyi ibijyanye n'ibyo. Nimba bimeze uko rero tuca tumenya inzira z'Imana, inzira y'Imana n'ubwoko bwayo muri kino gihe. Ibyo bisobanura yuko tudahagarara mu buryo bw'imhemu, ariko turatera intambwe tukaja imbere mu kumvira, tugakurikira Yesu, dukurikira umwami neza neza nk'uko umugambi w'agakiza umeze, n'uko iby'imhemu bitera bija imbere. Yego nivyo biroroshe kuri twebwe n'iyi mihari yose kuraba inyuma bakabona aho umwe wese yahagaze guhera ku minsi yo kugorora, ariko sico gikorwa cacu. Igikorwa cacu nico kuraba mu cirore c'ijambo ry'Imana, hanyuma tukibaza, mbega ndihe, mbega urihe, mbega tugezehe, mbega mu buryo bw'imhemu twahagaze hehe, kumbure mbega twaravye he iruhande yacu. Imana yaciye inzira ku bwacu kugira ngo tuyigenderemo. Yagaruye ibintu byose mu mugambi wayo w'agakiza guhera ku ntango gushika ku mpera. Ubwoko bwiwe bwishira muri gahunda y'Imana. Nk'uko nabivuze inshuro nyinshi, bino bihe bya nyuma Imana irafise umugambi, Imana irafise ibyo yateguye, Imana irafise ibyo yategekanije. Nta muntu n'umwe yombwira yuko Imana ireka ibintu bikaza giturumbuka. Mu by'ukuri byoba bitabereye Imana. Oya, Imana ifise umugambi w'ubwiza. Pawulo nawe yashoboye kuba yavuze kiriya gihe ati, kuko ntabuze kubatangariza umugambi w'Imana wose mu byakozwe n'intumwa 20 umurongo wa 27, kandi turagomba gukora co kimwe muri no minsi. Kumbure yariyo tandukaniro hamwe n'abavugabutumwa bose bamamaye mu isi yose, hamwe n'ubutumwa bwiza bwa Mwene Data Ewald mu bukozi bwa Mwene Data Ewald. Bose bafata muri Bibiliya ivyigwa bitashobora gutsitaza umuntu n'umwe, bitashobora kubabaza umuntu n'umwe. Iyo byaba ari bijanye n'ibibazo by'ubumana, umubatizo mu mazi, ingaburo, inyigisho zose bazishyize ku ruhande, baravuga nk'uko babivuga ngo bavuze ubutumwa bwiza, ibindi byose babishira ku ruhande, inyigisho n'ubuhanuzi. Suko twe tubikora ubu hamwe na Mwene Data Ewald, kubera twobikora hamwe na Paulo na Mose n'abahanuzi bose, kuko tubikorana n'umwami. Ariko reka twobaza duciye bugufi ngo kubera iki abavuga butumwa bose atana kimwe bavuze batangaje mu butumwa bw'ubuhanuzi n'inyigisho zose mu bikorane byabo mpuzamakungu binini? Kubera iki? Yaba byari bimeze uko, ibyo bikorane byabo ntibyari kuba bininiya, benshi bari kubatera umugongo. Ariko Imana ihabwa icubahiro, harabayeho inzira mu bugaragwa. Umugabo w'Imana atatinya amafaranga, atarakeneye amahera y'abantu n'ibyubahiro byabo no kubahwa nabo, ariko wewe
yarakeneye amahirwe y'Imana no kwemerwa n'Imana, atangariza abantu ijambo ry'Imana ry'ukuri arungitswe n'Imana. Turabinezerewe kandi turabishimira Imana, ariko turavuga neza yuko abandi bose barose igikorwa cyabo, ibango ryabo n'ikibanza cyabo, ko kwifuje by'ukuri gukurikira gahunda yo muri rusange y'Imana, hanyuma tukihata kumenya umugambi w'Imana mu bwina bwayo, tukemera tugashigwamo. Murongo w'indwi mu Bikolosayi ba mbere uravuga, kuko mwigishijwe na Epafura uwo dukunda, umugurano mugenzi wacu, niwe mukozi wa Kristo wo kwizigirwa, bagaburira ibya Kristo mu gishingo cyacu, kandi niwe yatumenyesheje urukundo rwanyu muhabwa na mwebwe. Kiriya gihe hariho abandi bantu bavuga inyigisho nyene ijambo ry'Imana, turizera yuko mpemu yera uno munsi avuga ijya mvugo nyene y'Imana. Haraheze imyaka 2000, 4 canke 6. Abantu barahinduka, ibihe birahinduka, ariko hariho umwe ari hejuru y'ibihe byose, kuko niwo mu bihe bidashira, kija mu bihe bidashira, aguma ari wa wundi. Nico gituma dushobora kumwizigira n'umutima wose, tukamwizera. Murongo w'icenda uravuga mu Bikolosayi ba mbere, nico gituma natwe uhereye igihe twavyumviye tudahengeshanya kubasengera no kubasabira ngo mwuzuzwe ukumenya iby'igomba n'ubwenge bwose no kumenya iby'imwemu, hari ubwenge bwinshi, ibitabo byinshi byaranditswe, mbere ubwenge umenga buri hose. Ariko Pawulo arandika mu Bikorinto umurongo mugufi, kuko ubupfu bw'Imana ni ubwenge busumba ubwenge bw'abantu. Abikorinto ba mbere 25. Mbega ubwenge bw'abantu ni iki imbere y'Imana? Twebwe icyo dukora, turagora Imana hamwe n'ibyo dushoboye, hamwe n'ibyo tugomba, n'ubwenge bwacu bwose tumubera igitsitaza. Bakundwa, mu by'ibwina hari ukugomba kubiri, ukugomba kumwe ni ukugomba kw'Imana, ukundi kumbure ni ukugomba kwawe canke ukwiwanje. Kandi ni mu gihe gusa dushoboye kwemera tukinjizwa mu kugomba kw'Imana, niho hazosohoza mu buzima bwacu kubwo ubuntu. Haravuzwe hano mu Bikolosayi ba mbere, kugira ngo mwuzuzwe ivy'igomba n'ubwenge bwose no kumenya iby'imwemu, bikozwe na mwemu, kugira ngo mugende nk'uko bibereye ab'umwami wacu, mumunezereza muri byose, mwama imbuto mu bikorwa byiza byose, mugwizwa no kumenya Imana. Ijambo ryose ni igiciro hano, umuntu yori hahagarara. Mbega ni iki ugukura mu muntu? Si ibyo umuntu avuga abigombye, oya, ni ibintu byabaye iby'igiciro, ibyo utashoboye kuzana wowe bwawe, ibitavuye kuri wewe by'ukuri, ariko byakozwe mu buzima bwawe kubw'ubuntu bw'Imana. Byose ibyo tuzana ubwacu ntibishobora guhagarara imbere y'Imana. Dutegerezwa gutereka hasi ibyo byose munsi y'umusaraba wiwe, hanyuma tukareka ikintu runaka gishasha kikaremwa muri twebwe. Bakundwa, sinshobora guceceka, sinobinuma. Ndibaza yuko umenga benshi ntibagize umwimenyerezo w'Imana neza, kandi ibyo ni mukuri by'ukuri.
que beaucoup benshi de croyants abizera sont devenus benshi babaye simplement religieux. abanyamadini, babaye abanyamadini bishushanya kubaha Imana, ko muri baratinya umuriro, uko bimeze kose, ariko twabayeho ntitwagize umwimenyerezo w'Imana mu buryo authentique au plus profond de notre âme. bw'ibwina bwo mu bugingo bwacu. Cela Ivyo signifie bizosobanura yuko en fait que nous mu by'ukuri écouterions ko en vain twokumvira et ubusa, que nous chanterions tutworirimbira indirimbo ubusa, ko twoheraheza twahenzwe kandi tukamaramara ku mpera. Ntihagire umuntu n'umwe yondira umuhekenyero umusaya. Oya, dutegerezwa gutangaza ijambo ry'Imana ku buryo umuntu wese ashobora kugira umwimenyerezo wiwe n'Imana, hamwe n'Imana. Nta bundi buryo buriho bitari uko mwo tugirira umwikomo, ibihe bidashira, mwo turega ku munsi w'urubanza. Mbega no kwifuza iki gisumba byose? Nuko twese twogira umwimenyerezo mwiza hamwe n'Imana w'ububasha, tuzi yuko mpwemu w'Imana agenda henda hejuru y'ishengero kandi yamaze gusukwa kuri Pentekote, kandi akorera hose aho ubutumwa bwiza butangazwa. Amen. Ariko turazi kandi ndamaze kubivugira hano mu byandiko by'inkomoko ngo ijambo ngo ryagenda tambatamba hari ubushuhe buza buvuye mu zuba. Uko niko mpwemu w'Imana azana umuco w'ubushuhe ngo bizane ubuzima. Hanyuma ijambo ni impemu itanga ubugingo, ni mpwemu w'Imana arema ubuzima. Nimba mpwemu w'Imana aje azanye ubushuhe bw'umuco, aho rero hateza kubaho imbuto ishobora gusohoka. Atambutira ihari, ni igiki cosohoka? Byose bica biba ibintu byumye nk'uko byari biri kera. Umuco wose n'ubushuhe bwose nta na kimwe bisubira gufasha. Bakundwa, iyo tumenye neza yuko Imana yatanze imbuto y'ubwiza y'ijambo ryayo muri kino gihe, kandi ko ukubiba guhambaye k'ubwiza kuriko kuraba, dutahure yuko dutegerezwa kugumya iryo jambo ry'Imana mu mitima yacu. Hanyuma mpwemu w'Imana ategerezwa guha ubuzima iryo jambo hamwe n'ubushuhe bwiwe n'umuco wiwe. Ategerezwa gutanga, ategerezwa kurisohora. Aho rero dufise umwimenyerezo wacu w'ukuri n'Imana. Uko niko bigenda. Abantu mu by'ukuri bagize umwimenyerezo n'Imana bumva ari abantu bagowe, ataco bamaze, batokoreshwa. Ntibanabivuga gusa mu majambo, ariko nk'uko Pawulo yabivuga mu Bigalatiya igice ca mbere, ngo umunyabyaha mu ba mbere uwo umwami mu kumpera yagiriye ubuntu inyuma y'abandi. Umuntu aje ku Mana ntaduza igikiriza ciwe, afata amaso yiwe akayarabisha mu ivu aho yakuwe, aho umubiri wiwe, hanyuma akazamura amaso akaraba uwatugiriye ubuntu, uwatumenyesheje ijambo ryiwe muri bino bihe. Twokwifuza iki twebwe twese gisumba kubona ijambo ry'Imana ryose risohoje nk'iry'ukuri muri twebwe kandi bifatanije natwe? Abanyabyaha bagirirwe ubuntu, bakira ubuntu, bagira umwimenyerezo w'imbabazi n'agakiza. Abagwayi bakabona ugukira kwabo iyo bumva ijambo, kuko ukwizera kwashoboye gushirwa mu mitima yabo,
kandi kugazanwa na mpemu iyo bumva ubutumwa bwiza bw'ijambo. Biravugwa hanyuma umurongo wa 11 abikolosayi ba mbere, mushobozwa n'ubushobozi bwose nk'uko inkomezi z'ubwiza bwayo ziri, ngo mwihangane rwose ntimurambigwe, mubigiranye umunezero. Mushime Data wa twese yabashoboje kuragwaganwa n'abera umwandu wo mu muco. Igihe marayika yatangaza ngo uno munsi Kristo umwami yabavukiye, haranditswe ngo ubwiza bw'umwami burababonekera. Igihe asoma umuhanuzi Yezekeli avuga ngo nabonye ubwiza bw'umwami hafi y'uruzi Kebari, Yezekeli wa mbere 3. Aho rero cyari ikibazo cya wa muco, ya nkingi y'ubwiza. Amen. Turabizi yari inkingi y'umuriro mw'ijoro, yari inkingi y'umuco y'igicu ku murango, iyo nkingi idasanzwe y'ubwiza bw'Imana. Mwami wacu yagaragaye mu mubiri, ubwiza bwiwe bugaragara mu mpemu, mu mpemu. Mbega si byiza? Muri ba bandi by'ukuri bari mu ahantu h'impwemu, maze ingabo zose z'abamarayika zari zitwikiriwe mu bwiza bw'Imana. N'ubwo bwiza bw'Imana niho haza ugutangaza ngo uno munsi umwami yabavukiye. Umwami yabiretse, yaba yaserutse mu mubiri kubwo abantu yagomba gukiza, ego abo yategerezwa gukiza mu mugambi wiwe, we mu mubiri. Harya naho inkingi y'umuri y'igicu hejuru yiwe. Ninde yose isobanura ibyo nk'umuntu? Imana nitegerezwa gusobanurira umuntu n'umwe ibyo iri kirakora. Ni Imana ntitahuritse kuri twebwe. Hariho ijambo ry'ubwiza muri Nehemiya mu gice c'9 rivuga ngo umwami yaramanutse ku musozi Sinayi, ijwi ryiwe rirumvikana riri hejuru y'amajuru. Nehemiya 9 umurongo wa 13. Ijwi ryiwe ryamanutse riva mu ijuru. Ninde yosobanura ibyo byose? Hariho abantu basoma muri Matayo 3 yuko umwami wacu yabatijwe, maze ubwiza bw'Imana, ego mpemu w'Imana yaramanutse mu mero y'inuma, bagaca biyaga mu mutwe kuri ibyo. Uwo bakundwa, Imana iri hejuru y'ibintu byose dushobora gutahura. Dutegerezwa kumushimira yuko tudashobora kumutahura, kuko yaba twamutahura yoba ari ahantu iruhande ngaha tumubona, ntitwotinya, ntitwomwubaha. Bakundwa, uko umuntu yinjira muri ibyo bintu, niko ibintu byose umwami yaduhishuriye kubw'ijambo ryayo na mpemu wayo bitubera iby'igiciro cyane. Amen. Ibyo abantu bibamena umutwe, umutima wacu urabinezererwa, ukabishira hejuru, ukahimbaza. Ntidukeneye kwisigura, oya ni ukwizera byose. Mu gihe bamwe bihata gusobanura ibintu runaka, abandi bizera byose. Mu buryo buciye bugufi barizera byose. Ninde yosigura Imana mu byikora? Umuntu nk'uwo ntarabaho kandi ntazigera abaho. Reka dufate iki rero nk'igikorwa c'Imana kubw'ubuzima bwacu, ni ukuvuga icyanditswe hano ku murongo wa 12. Mushime Data wa twese yabashoboje kuraganwa n'abera umwandu wo mu muco. Amen. Amen.
nous nous regardions nous-mêmes. ubu rero twiravye ubwacu tubavuga tuti mbega ndagowe ninde azonkiza uno mubiri wo w'urupfu. Abaroma 7:24. Pawulo nawe yavuze ivyo mu Baroma igice c'indwi. Ariko hano twahawe ikibuga co kwizera aho ibirenge by'abizera bihagarara. Dutegerezwa rimwe kuvuga imvugo y'Imana, kandi ni y'ibikorwa Imana yasohoje. Hamwe n'Imana, ku Mana ibintu byose byaramaze gusoza kuri we. Yamaze kubona impera imbere y'uko n'intango ibaho ya byose. Umuntu asoma ibyahishuye Yohana n'ibyanditswe mu gice ca 19 ku murongo wa 6 ngo numva ijwi ry'igugu ry'abantu benshi baririmba bavuza inanga n'ibindi. Hanyuma haravugwa ngo hahigwa abatoranirijwe gutaha ubugeni bw'umwagazi. Byari biki? Uwo muntu yabonye ari ku kizinga ca Patimo haraheze imyaka 2000 yabonye umugeni amaze ari mu bwiza. Yarumvise indirimbo z'amashimwe z'umunezero hamwe n'Imana. Byose bimaze gushigwaho, bimaze guhezwa, bimaze nibikorwa byaherahejwe. Hanyuma tukareka imiyaga yose ikatuzungagiza. Umunsi umwe turi hejuru, undi turi munsi. Umunsi umwe turizera, undi hanyuma tukagira ibibazo. Nibyo bidushikira twese. Turacari muri uno mubiri. Ariko kuno mugoroba turi hano ngo twiyegurire ibyiyumviro byacu. Oya, turi hano ngo twizera Imana, tuvuge tuti Mwami ndagushimiye yuko wanshoboje hamwe n'abera bawe bose n'abakundwa bawe bose kwakira umugabane, umwandu wo mu muco. Amen. Turashobora gufata ibyo mu kwizera 100%. Amen. Neza nk'uko Umwami we ubwiza yaje muri ino si yavumwe y'umwiza, maze akuzuza abari mu mwiza bakabona umuco w'ubwiza. Turizera rero yuko yaje muri uno mwiza, umuco wakira ahacuze umwiza, ariko umwiza ntiwamutahuye. Yohana 1:5. Ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana n'abizera izina ryiwe. Iri ni ijambo ry'Imana, ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yego, umwiza uri ngaho, ariko umuco urakira mu mwiza. Umunsi ntituba dukeneye umuco, ariko iyo bwije cyane, bwijimye, ukabona umuco mwiza wabwo, biba biryoshye. Ni byiza. Birakwiye yuko uba warabaye muri ibyo mu bihugu hariya kure y'ahantu hatagira umuco, y'ahantu hatari abantu, hatari amatara bafyonda. Umuco hagati mu mwiza urafise ikintu usana n'umwimenyerezo. Ubona ko ikintu cahindutse. Ibyizigiro bifatanije n'umuco. Bakundwa, Yesu Kristo Mwami wacu niwe muco w'isi. Amen. Kandi kubwiwe hategerezwa kumurikirwa abantu bose batavyawe gusa muri ino si, ariko bategerezwa kuvuka muri ino si bakavukira mu yindi si. Amen. Bakavuka ubwa kabiri. Uko niko twashobojwe kugira umugabane mu mwandu w'abera mu muco. Abikolosayi 1:12. Ni igikorwa c'Imana casohojwe. Oya, ntazogikora, yaramaze kugikora, yaragisohoje. 13. Yadukijije ububasha bw'umwiza. Amina.
atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Aleluya. Umwiza ntitwihenda, umwiza ufise amanyama yakoresha kuri twebwe. Tubwirwa hano ngo yaradukijije ububasha bw'umwiza, atubohora mu bubasha bw'umwiza, yaradubohoye, yaraducunguye, atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Amina, haleluya. Ibyo ni byo mukuri ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana ntibuza n'ibintu by'inyuma, oya, butangurira imbere muri twebwe, kuko twakuwe mu bwami bw'ububasha bw'umwiza, mu kutumvira, mu kugarariza Imana, inyuma y'ibyo tugomba, inyuma y'imigambi yacu n'ibintu byose byari bituboshe, hanyuma acaratwimura, adushira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Haleluya. Umwana wiwe akunda. Uko niko Imana idakora ibintu igice. Ntiyadukijije hanyuma ngo atureke twenena mu kirere. Yadukuye mu bubasha bwa Satani, adukura mu hantu h'umwiza, mu kutizera no mu gukekeranya, mu bintu byose atari iby'Imana, aratugobotorayo, hanyuma aradushinga. Hamwe ni ubwami bw'umwiza, ubundi ni ubwami bw'umwana w'urukundo rw'Imana. Ni gute twotahura ibyo? Ubwami bw'Imana ni ubwami bwashyizweho kubw'urukundo kuri twebwe, kubw'urukundo yadukunze. Uko niko Imana yakunze isi. Nicyo gituma Imana idahata umuntu n'umwe. Urukundo rw'Imana rugomba kwihishura, kwigaragaza muri umwe wese muri twebwe. Umuntu ategerezwa guhatwa gukunda, bizogaragara yuko bidashoboka. Urukundo rugomba kuza nk'inyishu y'urundi rukundo, rugomba kuva mu mutima. Imana nta muntu n'umwe ihata, ariko urukundo rwayo ruraturengera, wowe nanje. Amen. Twereke uno munsi, wowe nanje, yuko Imana yadukunze. Imana irikira twereke uno munsi yuko wowe nanje yadukunze mu buryo bw'ibwina, yihishurira muri Yesu Kristo umwami wacu, umucunguzi wacu. Yaraje ahantu h'umwiza, mbere ntiyagize n'ubwoba no kumanuka ikuzimu ngo itunganye hariya atangaze intsinzi yo kumusaraba, hanyuma ngo isohoreyo abo bose bari bageneweyo, bari muri paradiso. Nicyo gituma Pawulo yandika mu gice cya 4 cya Efeso ngo uwaduze ni we nyene wa wundi yamanuka, amanuka ahantu epfo mw'isi, mu kuzimu, handitswe mu buryo bwiza ngo yafashe mpiri, abafata mpiri abantu ingabire. Akasho ka Satani, ibyari biduboshe jewe nawe, nibyo yafashe mpiri kugira ngo aducungure. Turazi twese gushika ku mpera y'intambara y'isi yose ya kabiri hariho iboha ahantu hari. Mu gihe rero abanesheje bashitse, abari bafunzwe bose bace babidegembya. Bakundwa, twebwe n'ibijanye n'ububasha bw'Imana bwatsinze
bw'umwami wacu Yesu Kristo. Ubwo bubasha bw'intsinzi butegerezwa kugaragara. Abantu baratwandikira nk'uko bibaho ngo bigenda gute. Ni ukuvuga ukwizera niyo ntsinzi yanesheje isi. Yohana wa mbere 5:4. Ubwo bubasha bw'intsinzi ni ukwizera. Amen. Iyo tumera neza ryari iyo twizeye, tumererwa nabi ryari iyo tutizeye. Aho niho tugwara, aho niho muri esitoma bitamera neza. Ariko iyo twizeye turashobora kuraba ubwiza bw'Imana. Amina, haleluya. Mu by'ukuri turafise ibituma byose byo kwizigira umwami, tukamwizigira, tukamwizera, tukamufatira ku majambo yiwe. Dufate iki rero ubutumwa bwiza kuno munsi. Mu by'ukuri yaraducunguye, yaratubohoye, yaradukuye mu bubasha bw'umwiza. Aleluya. Kandi yadushize mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Aleluya. Ivyo byarabaye byakozwe n'Imana. Ubwami bw'Imana by'ukuri buri muri twebwe, muri twebwe hagati yacu. Ni ikibazo nimba twebwe nk'umuntu mbega twoshinga intahe na rino jambo tukavuga tuti ego mwana, ndazi yuko ivyo byanshikiye. Amina. Ndazi mbere n'ingene ivyo byagenze, ndazi n'igihe byabereye. Amina. Narabibayemwo, waransohoye nkura ahantu ho mu mwiza, kandi waranyinjije mu bwami bw'Imana. Amina. Ndafise ibyiyumviro bishasha, ndafise inyungu nshasha, ndafise ubuzima bushasha. Byose nabihawe n'Imana. Inyungu nshasha, ubuzima bushasha. Kimwe carafashwe ikindi kiratangwa. Bakundwa, nimba no munsi hariho umuntu adashobora gushinga intahe, gwashingira intahe bivuye mu bwina bw'umutima, atihasi, ntimukeneye kuduza ikiganza. Oya, mwategezwa kureka umutima wanyu ukavuga. Aleluya. Amen. Ukavuga, ukabwira Imana, mwami mwizigirwa, ndazi yuko ivyo byose ni ivy'ukuri. Ivyo byose byabereye Golgota. Mwami, waraje kuri ino si neza neza ahantu h'umwiza, kuko Satani niwe mana y'ino si. Mbere yarabwiye umwami wacu kiriya gihe ngo niwapfukama ukansenga, ndaguha ubwami bwose bw'iyi si. Satani, imana y'ino si, umukuru w'umwiza, umwami umwami yarinjiye muri buno bwami, yazanyeyo umuco n'ubugingo, yaracunguye ubwoko bw'Imana, yarabohoye. No munsi nimuvyemere, muvyakire mu kwizera, hanyuma mvuge muti mwami, ndizeye yuko na jewe nakijijwe, nabohowe, nakuwe, nagobotoye mu bwami bw'umwiza, mu bubasha bw'umwiza, hanyuma nshigwa mu bwami bw'Imana. Aleluya. Kandi ni ubwami bw'urukundo, si ubw'urwango, ariko ni ubw'urukundo. Ukundi gusha turafise ikintu c'ibwina, ni ugucungurwa, ni ubutumwa bwiza bw'ubutumwa bwiza. Urukundo rw'Imana rwagaragaye mu mucunguzi wacu kuri ba bandi bategerezwa gucungurwa. Ubwo rukundo nyene rw'Imana rutegerezwa ubu kugaragara ku bacunguwe bose, rukagaragara bamwe n'abandi hamwe nawe, atagutandukanya. Amen. Nta rukundo rubiri rw'Imana ruriho rutandukanye canke rutatu canke rwinshi. Oya, ni urukundo rumwe rw'Imana. Urukundo nyene rw'Imana rumwe, urwadugije umucunguzi wacu rukamumanika ku musaraba. Ubwo rukundo nyene nirwo rwasutswe mu mitima yacu na mpwemu yera. Amen.
umucunguzi n'abacunguwe birajana, kuko Imana yari muri Kristo hanyuma ikiyuzuza nayo ubwayo. Niho twahuriye n'Imana yacu. Ku ruhande rwiwe byose byasohoje kubw'urukundo, byose byakozwe. Ubu rero ku rundi ruhande rwacu byose bigomba gukorwa n'urukundo. Nicyo gituma ngo twabohowe mu mwiza, twakuwe mu bubasha bw'umwiza, twashizwe mu bwami bw'umwana wiwe, urukundo rwiwe. Rero ubwami bw'Imana bwazanywe n'urukundo. Wewe nanje dutegerezwa kuba muri ubwo bwami bw'Imana, twabohowe mu ahantu h'umwiza, twashizwe mu muco w'Imana. Amen. Ivyo byarakoretse canke ibigomba gukoreka kuri uno mugoroba. Nimba ivyo byoba byaramaze gukoreka kuri benshi, ivyo birashobora gusubira gukoreka kandi kuri benshi. Birashobora gusubira kuba igifadika c'Imana gishasha kubw'ubutumwa bwiza. Dutegerezwa gushika aho hantu, atari gusa kumva ibintu, ariko kandi tubyizere kandi tubigiremo ubuzima ikibiriraho, dushobore kubitahana iwacu tuvuga tuti, mwami uno munsi wamvugishije. Ariko igisumba, uno munsi natahuye impano yawe y'ubuntu. Uno munsi nayemeye mu kwizera. Uno munsi wansohoye mu hantu h'umwiza, mu kutizera, mu kutumvira, mu mugararizo w'Imana, muri gahunda yacu, mu nzira zacu, mu basohoye muri byose, ibintu byose twari dushobora kuzana. Nta kintu na kimwe nazanye, byose biva kuri wewe, o Mwami. Ehe umutima wanje, ehe ubuzima bwanje, uko ndi kose nikoje kuri wewe. Dukuye ahantu h'umwiza, mu bubasha bwa Satani, ninjiye mu bwami bw'umwana wiwe, mu rukundo rw'urukundo. Atari gusa urukundo rw'Imana rwari mu mwana w'Imana, ariko urwo rukundo nyene rw'Imana ruri mu bahungu bose no mu bakobwa bose b'Imana. Mumbabarire, aho niho benshi badashobora gutahura ijambo ryo mu cyete c'Abaroma ahanditswe ngo uwo adafise mpwemu wa Kristo suwiwe. Mpwemu wa Kristo mu by'ukuri ni mpwemu w'Imana, niwe atakisha ngo aba data. Mbega ubumwe bwo gucika abana b'Imana niho byabereye muri Kristo. Bakundwa, ubwo bumwe Imana data wacu, twebwe natwe tukaba abana biwe. Nicyo gituma umucunguzi wacu yavuze muri Yohana 20, ngo ntimunkoreko, kuko sindatuga kwa data kandi ari we so wanyu. Amen. Ku Mana yanje kandi ari we Mana yanyu. Ariko genda ubwire bene data, ubabwire. Mbega iryo si ijambo ry'ubwiza. Yesu imfura, natwe imfura. We mwana w'Imana, natwe abahungu n'abakobwa b'Imana. Twagobotowe nawe ahantu ho kwa Satani, dushirwa mu bwami bw'Imana, mu bwami bw'umwana wewe bw'urukundo. Nibyi bihambaye, nibifadika by'Imana bikomeye cyane ku bwawe no ku bwanje. Nihahimbazwe izina ry'Umwami. Bakundwa, dushimira Imana yacu ku bw'ivyo, kandi ku bw'ivyo turahaguruka. Amen. Data wo mu ijuru, urasesa imitima yose kandi uradusuzuma kugira ngo umenye ibyo twiyumvira. N'ibyiyumviro byacu
biteretswe imbere yawe. Mana yizigiwe, ntidushobora kwifasha twebwe ubwacu. Nta muntu n'umwe yo kwikiza, nta muntu n'umwe yo kwicungura, nta muntu n'umwe yo kwibohora. Mwami, nicyo gituma tuje kuri wewe, kuko wamaze gukora ibyo byose. Warakijije, warabohoye, waracunguye, waraduhamagaye mu mazina yacu, turi abawe. Waratubonye, dutembagara mu maraso yacu mu gihe twigwanirira tudashobora kwifasha. Nawe umena amaraso yawe yera y'igiciro. Waraje ahantu h'umwiza, waciye icanzo kubw'umusaraba, waciye inzira nshasha inzima, amina, kugira ngo umuco uhaguruke muri abo bose bari mu mwiza bizera yuko waje gusambura ibikorwa bya Satani maze ukubaka ibikorwa by'Imana. Mwami, turagushimiye, turaguhimbaza. Aleluya, ni wowe wakoze ivyo. Muhimbazwe, ushizwe hejuru izina ryawe ryera. Uduhe rero ubukwizera kuzima, kugira ngo bigaragare ubwoko bwawe yuko wewe natwe turi kumwe nawe mu bwami bwawe. Wewe natwe turi mu bwami bwawe hamwe nawe. Aleluya, amashimwe, ibyubahiro n'ubwiza no gusengwa ni iby'izina ryawe ryera ry'ubwiza rya Yesu. Izina ryera ry'ubwiza rya Yesu. Murizera mwese yuko umwami yamaze kubikora ku musaraba igorogota? Amen. Haleluya, haleluya. Murabyizera yuko Imana yicunga ijambo ryayo ngo ikore ibyo yasohoje, ibyo yateguye, ibikore bifadika mu ishengero? Amina. Haleluya. Bwiza n'ibyubahiro ni bibi by'Imana yacu. Mbere n'uwanyuma akorwe ko afatwe n'urukundo rw'Imana n'ubuntu bw'Imana. Haleluya, amen. Ubwiza bw'Imana. Mwami, isaha yo kwizera ishobore gushika hamwe nayo, igihe cyo kugenderwa n'Imana n'ubuntu no gusohoza by'amasezerano yose hagati mu bwoko bwawe. Intsinzi yawe igaragare mu buryo bubereye kubw'amashimwe n'ubwiza bw'izina ryawe ry'igiciro rihambaye, riri hejuru y'amazina yose. Kandi mu izina ry'umwami Yesu Kristo turabyemeye, turemeye intsinzi y'Imana nk'igifadika c'Imana. Haleluya, kubw'ubuzima bwacu bw'abizera, ubuzima bwacu bwo kwizera ubu kuno mugoroba hano. Kandi turagushimiye, haleluya, ko ubigize ibifadika. Haleluya, amen. Haleluya, haleluya. Mwami, turagushimiye, turaguhimbaza, turagusenga. Ikuzimu ntihashoboye kukuboha, Satani ntiyashoboye kukugumya, urupfu ntikwagutwaye mu kubora. Mwami, waratweretse inzira y'ubuzima, y'agakiza n'ubuntu. Turagushimiye, haleluya, turagushimiye kubw'ibyo. Waradusohoye, haleluya, mu bubasha bwa Satani, ahantu ho mu mwiza, kugira ngo utwinjize mu bwami bw'Imana, mu bwami bw'urukundo
t'en remercions turabigushimiye et l'acceptons turavyakiriye comme turavyemeye une réalité nk'igifadika divine. c'Imana. Fidèle Seigneur, mwizigirwa mwami utugirire imbabazi mu rugero rw'ubwo dushobora kwizera yuko tuzoba turi kumwe nawe mu bukwe bw'umwagazi. Haleluya. plutôt que de te voir gusumba uko kubona ugaragara guhera ubu ubwoko bwawe comme le ressuscité. nk'uwazutse. Sauveur, nous reconnaissons Mucunguzi, notre turamenye manque de foi. neza yuko dufise intege nke mu kwizera. Turagusabye udukomeze Dans cette foi, muri uko kwizera, twongereze ukwizera, wihishurire mu bwoko bwawe kubwo amashimwe n'ubwiza bw'ubuntu bwawe nk'impembo y'imibabaro yawe. O mwagazi w'Imana, turagushimiye kandi turagusenga. Haleluya, haleluya. Amashimwe n'ibyubahiro n'ubwiza no gusengwa. Haleluya. Bwiza n'ubw'Imana, bwiza n'ubw'Imana.